Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Hervé Niyuhire. Muri studio za RPA turi ku munsi wa Mungu igenekerezo rya 5/0 umwaka wa 2025. So ndabutse yuko RPA mudukurikira muciye ku buhinga ngurukano bamenyi kuri wese 3 akaburungu RPA akaburungu OBE. Ingingo nkuru zigize ano makuru akaba arizi izikurikira. Barasaba ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo indero kwemererwa bagasubira kwiga narije umwaka w'ishure watanguye. Abo n'abanyeshure bahoze biga muri kaminuza y'u Burundi bagagarika kwiga ku gushaka kwabo. Igiciro cyo kuyunguruza kiramaze kugwizwa na kabiri n'abunguruza abantu mu ntara ya Mwaro. Ubukene bw'igituro akaba ariyo ntandaro ibiza binaniza abakoresha bene izo modoka. Nayo ibiribwa vyankenerwa mu ntara ya Gitega birabandanya kuduga ibiciro uko bukeye uko bwije. Muri ano makuru muraza kumva icyo abanyagihugu baho basaba. Mukanya inkuru imwe ukwayo. Izi ni biki numvaga yemwe. Reka amakurani n'agahinda gusa. Mu bisata byose namarira n'imyidogo biharangwa. None Kapitori nawe ivyo bituruka kuki? Umve basha namwe ngo bituruka kuki? Mwene mwumva ko biterwa n'intwaro mbi. Intwaro mbi no kuvuga iki Gasaruvato? Intwaro mbi naho ubona atagisata na kimwe gikora cisunza amategeko bituma igihugu gihungabana mu bisata byose. Makura hajya wumva bavuga ko nyakwigendera Perezida Nkurunziza yagandaguwe ahawe isumu n'abamusubiriye ubutungane ntibugire icyo bubikorako. Umugwiza atunga Jackson Simbananiye batazira kirahwata akagandagurwa kakaba kamizwe n'ingoma n'uruhara yagize mu rugamba rwa CNDD-FDD. Umumenyesha makuru Sandra Muhoza apfunzwa ziriki. Muganga Christophe Sahabo amaze imyaka 2 mu munyororo atarubanza rumwagira azira umunoho wakagwi k'abategetsi. Ivyo byose bituma ata muntu numwe asubira kwizera ubutungane. Emwe sivyo gusa warumvise bavuga rugomero rwo ku mpanda rwanyuruje imiliyaridi 54 zari kugubaka zikagabugwa n'akagwi k'abategetsi. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye yavugwamwo ikarangira hagaritse amatoza kuri iyo dosi. Wibuke ya miliyoni 120 y'amadolari yanyurujwe n'ishiramwe Prestige mu rudandazwa rw'ibitoro. Havugwamwo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline. Ubusuma mu gisata c'ubutare ivyo byose bituma haza ubukene, ubushomeri, ubukene bw'imiti tutibagiye icikagurika ry'umuyaga nkuba, ubukene bw'amazi, isukari, igitoro coco. Emwe twarumiwe. Yo ndatahuye bayo ivyo byose bigasonge gusibe n'ubusuma bwama bwibonekeza igihe cyose amatora ageze. Bisigura ko twamado twagwa nabo tutitoreye. Ubu rero ndabonye igituma ibi byose bitigera bitorerwa umuti. Erega yemwe inyinshi zova muri twe bw'abanyagihugu. Ndasubiye kubaramutsa. Reka ano makuru turahere mu gisata kijanye n'indero mukomeje kuyabwira mu ntango zano makuru. Bamwe mu bahoze biga muri kaminuza y'u Burundi bari barahagaritse kwiga ku gushaka kwabo, bari basavye kugaruka kwiga, baridoga ko bataremererwa gusubira kwiga nk'uko bisanzwe vyemewe. Abo banyeshure bavuga ko ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimo indero bumaze kwemerera igice kimwe cy'abo banyeshure gusa kandi umwaka w'ishure uza waratanguye. Ni nkuru twateguriwe na Innocent Valentin Singirankabo. Isoko rya RPA muri kaminuza y'u Burundi yemenyesha ko ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo kaminuza y'u Burundi ko bwemerera abanyeshuri bari barahagaritse umwaka w'ishure ku gushaka kwabo kubera imvo iyi canke iriya ko bagaruka kubandanya ivyigwa ariko babanje kwandika makete abisaba. Ku kibazo kijanye n'abareintegra muri kaminuza y'u Burundi nuko ingingo yarafashwe n'ubushikiranganje
bijejwe ko abari barahevye kwiga kuvuga ku mvo izo arizo zose barinda guca mu bushikiranganji bakamenyesha yuko bagira bagaruke kwiga bagaheza rero bakaraba ivyo bari barasavye amanota bari bafise ko bavyajisa mbwa biraboneka yuko hariko hemererwa bake cyane kuko bose usaba kwakirwa n'umushikiranganji kumwandikira ko azobishura hagati y'umwaka wa kaminuza bashobora bamaze gutangura haheze nk'inzutire nk'uko isoko ryacu ribibandanya ribimenyesha ngo imvo nyamukuru iriko iratuma ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimo kaminuza y'u Burundi bukwega amaguru mu kwemerera bamwe muri abo banyeshure ngo bagaruke gutangura umwaka w'ishure ko yoba ari igitigiri c'abanyeshuri bakigwa na kaminuza kiriko kiragabanywa kubera leta idafise amafaranga y'ingurane isanzwe iha abanyeshuri ba kaminuza bita preburse. mugabo imvo baravuga ko yoba ihagaze ngira ngo ku mafaranga kuko amafaranga ajya bita preburse kare kagurane babaha urumva ko wongeza igitigiri c'abaza kwiga ni kuongeza naye mahera ko ikimenyamenya nuko kaminuza y'u Burundi ivuga ko yari yasabye ko yoshobora kwakira 4,000 umwaka wa kaminuza 2025 na 2026 ni ukuvuga ko ubu rero babahaye ubushanganzi bwemeye kubaha 2,000 gusa muri kaminuza y'u Burundi yose urumva igitigiri caragabanutse aho habagabanutse n'amafaranga ajya bita preburse. Abo banyeshuri bamenyesha ko bariko baracererwa ivyigwa kuko umwaka w'ishure wa kaminuza w'ibihumbi 2025 ushira w'ibihumbi 2026 watanguye hamwe kwigenekerezo rya 2028 Munyonyo ibihumbi 2024 ahandi kwigenekerezo rya 4 Kigarama ibihumbi 2024. Uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka yaba ubuyobozi bwa kaminuza y'u Burundi canke abo mu bushikiranganji bw'indero kugira bagire ico bashikiriza. Arakoze Innocent Valentin singira nkabo twandanirize amakuru twateguriye mu gisata kijanye n'agateka ka zina muntu kubona abafungwa bavundira mu gashoka komisariya y'intara ya Cibitoke ni kimenyetso kigaragaza ko atabutungane buhari mu Burundi bivugwa n'ujejwe gutanga amakuru mu ishirahamwe ESDDH giyemeje guharanira ikigirwa ry'abahanira agateka ka zina muntu bari mu ngorane. Felicien Irimbere arongera akamenyesha ko bibabaje kubona n'umugwi w'igihugu CNIDH wategerezwa kugenzura ubwo busho guyobagiza nkana ico ujejwe ukifatiganya ahubwo nabo bahunyanga amategeko be n'agateka ka zina muntu. Kurikira Felicien Irimbere ajeje gutanga amakuru muri ESDDH. Mwishirahamwe ESDDH dusubiye gufata akanya kugira ngo twibutse ababijejwe nubwo ufata umwanya nawo wo kuvyirengagiza na cane mu guhohotera ubuzima bw'abantu barenze amategeko. Uyu munsi duhagurukijwe n'ibibazo biri mu gasho ka komisariya ya Cibitoke aho hari abanyororo bamazeyo amezi n'amezi, abanyororo bamazeyo umwaka urenga baboshe amategeko aho nyanzwe. Abo banyororo nyene badaciribwa imanza cyangwa bapfume barungikwa mu mabohero makuru kandi ubuyobozi bubizi. Ahubwo turetse no kubimenya abategetsi bayifisemo ukuboko ari naco gituma usanga abantu baguma baboshe. Icya kabiri kirenzaho nuko abo bantu bari mu gasho ka komisariya Cibitoke ntibashobora no kwitaho n'ubuzima bwabo, babone yuko ariko barapfa ariko babica iyicarubozo kuko ntashobora gufata abantu mu cyumba cyateza kujamo abantu 40 ushirimo abantu bakuvye hafi inshuro 5 hamwe badashobora kuryama no kwicara ari kibazo ubwo n'ubwicanyi buri kuburaba kandi gateguwe. Abo bantu bateza kugira ibibazo cyo kwivuza ntibavuzwa. Niyo mpamvu uyu munsi bariko batemba bagenda, bamwe basigaye barahindutse n'umubiri kubera ubuzima babayemo. Umugwi w'igihugu ujejwe agateka ka zina muntu ari wari utegereje gukurikirana izo bibazo byose wicara ugatekana. None twibaze ko ari igikoresho c'ubutegetsi, twibaze ko ubujejwe agateka ka zina muntu muri uwo mugwi cyane 60 nyine muraba ayihagarariye nawe akorana n'abayobozi. Uwo mugwi haragera igihe tukibaza urigenga cyangwa kuri mu kwaha ku butegetsi.
ubuyobozi buratambuka nawo ukabugwa mu ntege yiga umuntu nimba afite icyo yagirizwa nafatwe bubahiriza amategeko kuko mugasha ka komisari aho umwanya barekuriwe kwambara mu bisanzwe mu mategeko nta mbohe neza iminsi indwi mu gasho ka komisariya uretse igihe opeji wenyene yasaze kongerezwa ikiringo cyo kubandanya amatohoza muri icyo gihe bamwongera indwi imwe ariko raba nawo umuntu aramara umwaka urenga aramara amezi 2, 3, 4 atacibabwiye umuntu ashobora kumara umwaka mugashaka komisariya bigenze bite umuntu ashobora kumara amezi 2, 3 ariko akora yiki RPA mukanya twandaniza amakuru twateguriye mu gisata kijanye n'imibano RPA mu gisata kijanye n'imibano ibijanye no kwiyunguruza birushiriza kuba amananiza mu ntara ya Mwaro kubera ubukene bw'igitoro bamwe mu banyagihugu bo muri iyo ntara bavuga ko igiciro cyo kwiyunguruza cyagwijwe na kabiri n'abunguruza abantu ido nido na Walter Kwizera Kuronka wiyunguruza uri mu ntara ya Mwaro ni kimwe mu ngorane zihanze abatari bake uretse ko ico kibazo cari kihasanzwe muri kino gihe abanyagihugu bo muri iyo ntara bavuga ko hageze kwiyunguruza bicwa n'amaganya ibi naho bigeze urugendo bahora bariha ayababa 10,000 uyu munsi barurihira ayari hagati y'ibihumbi 200 na 225 uyu munyagihugu aravyigana bose barapakira 10,000 kuva mu Kibumbu uja Bujumbura mugabo ayarazwi yoyo urumva yari 8,500 ayasi nuko nyene nk'ubunye bose pakira 200 urumva zene cyo wivuriza amafaranga yasi nayo iyo gasoni ipakira 15 ariko urumva nayo nyene aho nuko mu bisanzwe nayo nyene probose zazabaye nyinshi uvuguti acakora ashaka 15 nayo bundi nayo nyene ni vene imoto nayo usanga ipakira abantu bane baja muri probose ikapakira moto kandi ani moto ziranamanuka nazo nyene kubera imiduga ikene ugasanga kuri parking abantu baruzuye usanga bimanukanye abantu bane nanjye narayimanutse ko turi 3 yumvire n'umushoferi agira kandi narayimanutse ko navyo kweri nanze 25 kandi muri kino gihe ingaruka ziva kuri iyo ngorane yo kwiyunguruza zirushiriza kwiyongera mu banyagihugu aho mbere bisigaye bigoye kumara imanza ku miryango itandukanye kuko babura uko bashika iyo izo manza ziba zabereye sanzwe ikintu cyo kwidekarasa nuko byanse ku barundi hajewe muri weekend ihetse nari mfise ubanza nk'umuntu wo mu muryango ntari gusibako ubu umuntu arazira imita ubusangira uti ashitiye nzogenda ari nka mushi kandi canke mwene wacu canke ugenda ku mwana we urumva unti yose iyo naye handi ku zindi manza ari nk'umugenzi canke inshuti ya bukebuke ashitse mu murungikira intererano uko usanga ukonsomye ngira amahera abantu tutinjiza amakuru ava mu ntara ya Mwaro abandanya amenyesha ko iyo ngorane yo kwiyunguruza imaze iminsi ivugwa ariko gushika ubu umuti wayo ukaba usa n'uri kure nk'ukwezi ikena ry'igitoro ryabaye ndanse rikaba ariryo riza kw'isonga ry'iyo ngorane RPA ntiturashobora kuronka buramatari w'intara ya Mwaro kugira agire icyo ashikirije kuri iyo myidogo yabo banyagihugu arakoze na Walter Kwizera nayo bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Gitega bamenyesha ko ibiciro by'ibiribwa vyankenerwa bidahengeshanya kuduga uko bukeye uko bwije abo banyagihugu bo mu ntara ya Gitega basaba leta gukora ibishoboka byose ibiciro bigabanuke ido nido na Emmanuel Ndayishimiye abanyagihugu bo ku mugwa mukuru wa politike Gitega bavuga ko ibiciro by'ibiribwa nka vyose vyankenerwa vyaduze ku rugero ruteye ubwoba ku buryo batabona ingene bagiye kubaho no kubeshaho imiryango yabo uno munyagihugu yaganiriye na RPA araducira ku mayange kuri bimwe muri ivyo bifungurwa vyimonogoje mu kuduga ibiciro ibiharage vyahora ku 3,200 vyateze bigeze ku 4,000 ikiro c'umuceri kirageze ku 5,500 amamesa kagakinjirwa kageze ku 4,000 ikiro c'ibiraya bito twatundi twitwangwa n'amahereni birageze ku 1,700 kiraza ari ku 250 mu myaka 2 iheze ikiro c'imyumbati kigeze ku 5,000 igitoki gitoya kimwe gitoya cyane kigeze ku 10,15 mu gihe abarongoye igihugu basa n'abatanezwe ingorane zabo barongoye bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Gitega bavuga ko ubu hageze aho
biyumvira komoka bagahunga igihugu kugira baje kurondera ubuzima aho bikigendeka. Nukuri nibara nukuzi ko tugiye kubaho, ituzi ko abarongoye igihugu, ituzi ko ibyo turimo babibona, ibintu byose biduka ku munsi ku munsi, turarusheke uwogira niyaje yanagenda pe. Abo banyagihugu bo ku mugwa mukuru wa Gitega basaba leta gukora ibishoboka byose igatorera inyishu iyo ngorane y'iryo duzwa ry'agasakisaki ry'ibiciro vy'ibiribwa, iduzwa rivugwa no mu zindi ntara zigize igihugu. Arakoze na Emmanuel Ndayishimiye. Amakuru ya RPA muri Afrika muciye ku buhinga ngurukano wamenyi kuri wese 3 akaburungu RPA akaburungu OBI. Mu rukurikirane rw'amakuru yaranze umwaka wa 2024 uyu munsi uruganda rwa RPA rubashikiriza amakuru yaranze igisata cy'impunzi. Kimwe mu byaranze umwaka wa 2024 nk'uko icegeranyo cy'ishirahamwe HCR cyavyerekanye muri uyo mwaka mu buhungiro hasigaye abarundi b'impunzi bababa ibihumbi 320. Ni mu gihe igitigiri cy'abatashe cyagabanutse cyane hagiyanijwe n'umwaka wa 2023. Elvis Nyomwungere aratubwira ivyaranze amakuru mu gisata c'impunzi mu mwaka wa 2024. Kugeza kuwa 30 Munyonyo 2024 icegeranyo c'ishyamwe HCR cagiye habona ku wa 19 Kigarama uyo mwaka nyene biciye ku rubuga web Relief Service cerekana ko mu karere Burundi burimo hari hasigayemo impunzi z'abarundi zingana ibihumbi 319. Igihugu ca Tanzania nkuko vyamye vyibonekeza caza imbere gifise impunzi z'abarundi zingana ibihumbi 142,635. Ubwa kabiri haza igihugu ca Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo cari gisigaranye ico gihe impunzi z'abarundi ibihumbi 50,870. Hakurikira igihugu c'u Rwanda cari gisigaranye impunzi ibihumbi 49,569. Uganda ikagira impunzi z'abarundi ibihumbi 43,36. Hamwe rero na Kenya yari sigayemwo impunzi z'abarundi ibihumbi 32,569. Mu mwaka wa 2024 uguhungura abarundi byarabandanije. Ico cegeranyo cerekana ko hari hamaze guhunguka abarundi bangana ibihumbi 13,645. Baragabanutse cyane ugereranije n'umwaka w'ibihumbi 2023. Uwo mwaka hari hahungutse abarundi bangana ibihumbi 26,500. Umwaka rero wose w'ibihumbi 2024 impunzi z'abarundi bari mu gihugu ca Tanzania waratanguye urindohera bari mu ruhagarara barindiriye kwirukanwa umwanya wari we wose. Byose bikaba byatanguye kuva kwigenekerezo rya 22/0 aho umukuru w'ico gihugu Samia Suluhu Hassan yasezeranira ingabo z'igihugu ko uyo mwaka yabwirizwa gufata ingingo yo kwirukana impunzi z'abarundi bari muri ico gihugu. Uwo mugambi wa perezida wa Tanzania wagiye usubirwamo n'abategetsi bajejwe ibibazo by'impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu mu ngendo bagiye baragira mu makambi ya Nduta na Nyarugusu. Bageze naho batanga isango ryo mu kwezi kwa Kigarama uwo mwaka. Nta kitagozwe rero ngo bikunde izo mpunzi zitahe, haba mu kubabuza gukora akazi akariko kose ko kunganira intica n'ikize y'imfashanyo bahabwa. Amashirahamwe 19 adaharanira ivyicaro vya politike y'abarundi yahavuye ahaguruka kuva mu kwezi kwa gatanu atangura kwiyamiriza iyo ngendo ya leta ya Tanzania. Kubwabo iyo ngendo ya leta ya Tanzania yari cekubiri n'amasezerano mpuzamakungu agenye impunzi. Mu kwezi k'umunani ayo mashirahamwe uko ari 19 yahavuye atera umukono ku rwandiko memorandum aho yatabaza amakungu na leta ya Tanzania ubwayo kugira ibavanure n'uwo mugambi. Ako kamo ko bakaragiza akamaro kuko leta ya Tanzania yahavuye ihesha umwaka wera idashize mu ngiro uwo mugambi waniguwe na benshi. Mu mwaka w'ibihumbi 2024 kandi impunzi z'abarundi zari mu gihugu ca Kenya ntizorohewe. Baragize ibibazo by'umutekano kugeza naho hari bamwe muri bo bitaba Imana. Twovuga nk'umurundi azwi ku izina rya Eric Aimable yishwe mu mpera z'umwaka mu nkambi ya Kakuma. Mu kwezi kwa kabiri naho mu kambi ya Karoberi harabaye igitero gikozwe n'impunzi z'abanyasudani y'epfo. Abo bateye impunzi z'abarundi bari bitwaje imipanga, imbugita n'amahiri, hakaba hakomerekeye abarundi barenga 10. Muri iyo kambi nyene rero mu kwezi kwa kane harabaye imyiyerekano. Impunzi z'abarundi zarifatikanije n'abandi mu kwiyamiriza igabanurwa ryisubiriza ry'agafashanyo karoswe impunzi, harimo n'ihagarikwa ry'imfashanyo mu mafaranga. Izi ni ibiki numvaga yemwe. Reka reka amakurati n'agahinda gusa.
mu bisata byose n'amarira n'imyidogo biharangwa. None ga Kapitori nawe ivyo bituruka kuki? Umve basha namwe ngo bituruka kuki? Mwene mwumva ko biterwa n'intwaro mbi. Intwaro mbi? Intwaro mbi no kuvuga iki Gasaruvato? Intwaro mbi naho ubona atagisata na kimwe gikora cisunza amategeko bituma igihugu gihungabana mu bisata byose. Makura, umve Makura, hajya wumva bavuga ko nyakwigendera Perezida Nkurunziza yagandaguwe ahawe isumu n'abamusubiriye ubutungane ntibugire ico bubikorako. Umugwizatunga Jackson Simbananiye batazira kirahwata akagandagurwa kakaba kamizwe n'ingoma n'uruhara yagize mu rugamba rwa CNDD-FDD. Umumenyesha makuru Sandra Muhoza apfunzwa aziriki. Muganga Christophe Sahabo amaze imyaka 2 mu munyororo atarubanza rumwagira azira umunoho wakagwi k'abategetsi. Ivyo byose bituma ata muntu n'umwe asubira kwizera ubutungane. Emwe sivyo gusa warumvise bavuga rugomero rwo ku mpanda gwanyuruje imiliyaridi 54 zari kugubaka zikagabugwa n'akagwi k'abategetsi. Umukuru w'igihugu ndayishimiye yavugwamwo ikarangira hagaritse amatoza kuri iyo dosi. Bibuke ya mamiliyoni 120 y'amadolari yanyurujwe n'ishiramwe Prestige mu rudandazwa rw'ibitoro. Havugwamwo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline. Ubusuma mu gisata c'ubutare ivyo byose bituma haza ubukene, ubushomeri, ubukene bw'imiti, tutibagiye ikikagurika ry'umuyaga nkuba, ubukene bw'amazi, isukari, igitoro coco. Emwe twarumiwe. Yo ndatahuye bayo ivyo byose bigasonga gusibe n'ubusuma bwama bwibonekeza igihe cyose amatora ageze bisigura ko twamado twagwa nabo tutitoreye. Ubu rero ndabonye igituma ibi byose bitigera bitorerwa umuti. Erega yemwe inyinshi zova muri twebwe abanyagihugu. RPA Nonga cyusoza ko amakuru twateguriye yo kuruno w'Imana. Kabashimiye mwebwe mwese mwakurikiye ano makuru. Nashimire bagenzanje umwe wese kuco yafashije kugira ano makuru asho gutororokanywa. Kuri mikro mukamari kumwe na Hervé Niyuhire aba ndabasezeye ndayifuriza kugira amahoro y'Imana.